mwese mwahisemo televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Uburundi bushigikiye ko amazi y'uruzi Nile yokoreshwa ku neza y'ibihugu byose bihanamiye urwo ruzi, gutyo bukaba bwahisemo kutagira uwo bushigikiye ku mpari ziri hagati y'ibihugu bya Ethiopia na Egiputa zerekeye gukoresha amazi y'uruzi Nile. Umushikiranganji ajejwe ibidukikije arabishikiriza muri ano makuru. Harakenewe itegeko rigenga abarundi baba hanze y'igihugu cy'u Burundi. Umukuru w'inama nkuru y'abarundi baba mu gihugu ca Australia Gatien Nduwimana abona ko byofasha byinshi nko kuja hamwe ko bari mu mahanga bakarengera ibibatandukanya. Ido nido ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa. Burundi bwahisemwo kutagira ubushigikiye mu mpari ziri hagati y'ibihugu vya Ethiopia na Egiputa zijanye n'ikoreshwa ry'amazi y'uruzi Nile. Byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ibidukikije asigura imbere y'inama nshingamateka integuro y'amasezerano yo gufashanya agenga ibihugu bihanamiye urwo ruzi. Sanctus Niragira avuga ko Uburundi bushigikiye ko amazi y'uruzi Nile yokoreshwa ku neza y'ibihugu byose bihanamiye urwo ruzi. Twebwe dukeneye ko bose boroherwa ko urwo ruzi ruva hano mu gihugu cacu cy'u Burundi rugaca mu bihugu bishika 11 biri mu misozi ihanamiye urwo ruzi. Ati rero twese iryo tunga rishobore kugira icyo ritwunguye, ariko tukavuga duti ivyo byose bitegerezwa kuja mu ngiro ari uko ibihugu byose ineza yavyo yubahirijwe. Tukavuga duti rero ibiganiro hagati y'ibihugu n'ibindi bisanzwe bisangiye umutungo bikomeze, hanyuma twese dushobore gushikirwa n'ingaruka nziza yuko uwo mutungo uriko urakoreshwa. Tugaca turaba rero ingorane ziri hagati y'igihugu ca Misiri n'igihugu ca Ethiopia. Ethiopia iriko iravuga ati twebwe dutegereza kubaka urugomero, hanyuma Misiri ikavuga iti mwubatse ntitwosubira kuronka amazi dukoresha. Tukabona duti bisanzwe urugomero rw'umuyaga nkuba nta kibazo rutera mu gihe bamaze kuzuza amazi, kandi bigakorwa mu gihe amazi asanzwe ari menshi mu mvura, hanyuma bigakorwa ku buryo budatuma ubuzima bw'abanyamisiri buhutara. N'ibi bihugu bindi tukavuga duti turashoboye gushirako ingomero tukaronka umuyaga nkuba. Murabona ibisagara bibandanya vyaguka, kandi tukavuga duti turavomeye imirima kugira ngo tugwize umwimbu tugaburire abene gihugu bacu. Tukabona ko bikozwe mu muco atawurengereye uwundi, ko vyobara amahoro. Ano makuru arabandanya. Hari abarundi baba hanze y'igihugu cy'u Burundi babona ko hakenewe itegeko ribagenga. N'iciyumviro c'umukuru w'inama nkuru y'abarundi baba mu gihugu ca Australia Gatien Nduwimana agashima ko gutunganya indwi yahariwe abo barundi bifise ico bimaze kuzana nk'akarusho kw'iterambere ry'igihugu. Turabona yuko hari akarusho kadasanzwe kubona leta y'u Burundi yarashoboye gushiraho iyo ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga. Gusa ikintu umuntu yomera nk'uvuga gikenewe cyane ni uko hoba ugutunganya itegeko rigenga abarundi baba mu mahanga kugira ngo ritekanye canke risigure neza ukungene abarundi bo mu mahanga
bo kwitunganya ni nako usanga mu bindi bihugu bitandukanye. Iyo rero turaraba nk'igihugu c'u Burundi gifise abantu benshi cane mu mahanga, kuba rero hataraza itegeko rigenga abarundi bo mu mahanga biragirira agahombo kanini leta y'u Burundi, kandi bikongera gaca n'intege abarundi ubwabo bari mu mahanga, baca babona ko umengo leta ntibiriko irabifata mu ntoke neza na neza, ari naho uca usanga umuntu wari wese ashaka kwigira ivyo agomba. Nk'akarorero naho uca ubona hari amashirahamwe abana bariya bashinga, ugasanga hari abiyitirira abarundi, abandi bitirira bariya, bica bizana urusobangane. Ukaca usanga rero tuvuge n'ubushikiranganje buca bujejwe abarundi bo mahanga, nabwo bice bigorana ukungene ni uruhe ruhande bahagararamwo. Ukaca usanga biragoye, kuko iyo bahagaze mu ruhande rumwe baba urundi ruhande baruhevye. Indwi yahariwe abarundi bo mahanga ni ikintu ciza cane, ariko kugira ngo ivyamwa vyayo biboneke mu barundi bo mahanga nuko hategerezwa kuba iryo tegeko, nka kurya n'andi mategeko abaho agenga ibi na biriya. Tugume muri ico gisata, hacariho abarundi bataragarukana icizere ku gihugu c'u Burundi. Jean Berkimas Manirakiza, icegera c'umukuru w'ishirahamwe ry'abarundi baba mu makungu, agashima ariko ko gutunganya indwi yahariwe abarundi bari mu makungu biriko biranagura imigenderanire hagati y'abo barundi. Icambere novuga nuko izo ndwi zarafashije kugarukana icyizere hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'abarundi baba mu mahanga, no kwisubira kwizera igihugu. Barabona yuko vy'ukuri umutekano mu gihugu uri kuragaruka. Ivyo biragaragara kubera ko uko imyaka yagiye iragenda niko umuntu yagiye arabona yuko abarundi baba mu mahanga bitabira izo ndwi z'abahariwe bagiye baraba benshi. Iruhande y'ico baragiye kandi bararonka amakuru menshi kandi y'ingirakamaro ashobora kubereka ingene boshobora gutanguza imigambi mu gihugu, kubera ko muri ivyo biganiro, muri izo ndwi zagiye ziratunganywa, haragiye harashikirizwa ibiganiro bitari bike bishikirijwe n'amashirahamwe akomakomeye mu Burundi nk'amabanke, kugira ngo abarundi buguruke mu mitwe, babone yuko bishoboka yuko batanguza ibikorwa mu gihugu. Vyo intambamyi ntizibuze. Intambamyi nozivuga ko ziri mu bwoko butatu. Ubwoko bwa mbere bw'intambamyi mu bujanye n'abarundi bagifise ubwoba n'icizere gike mu gihugu n'indongozi z'igihugu. Abo si vyo guhisha, abarundi baba mu mahanga baracari inyuma ugereranije n'abarundi bari hagati mu gihugu kuri ivyo bintu vya politike n'ivyiyumviro vy'amacakubiri. Iyindi ntambamyi novuga yuko ari ukutumvikana hagati y'abarundi nyene bahurikiye muri diaspora ndundi, ugasanga aho gushira inguvu hamwe biciyemwo utudumbidumbi. Intambamyi igira gatatu, hariho abandi gushika n'ubu bakiri basinda bibazwa. Amashirahamwe aba yaronse impusha zo gucukura ubutare canke amakariyeri mu karere kanaka abwirizwa kwerekana umugambi wo guteza imbere ako karere bafashanije n'intwaro. Ikindi naco nuko batezwe gufatira ku mugambi w'iterambere warizwe. Ayo mashirahamwe abwirizwa guterera kandi ku mwaka inkuru bimwe biri muri iryo tegeko tubisomerwa na Mireille Kanyange. Iyo ngingo y'148 ivuga ko iyo comptoir ishoye ubutare mu makungu, amafaranga avuye mu iryo shogwa ry'ubutare abwirizwa gucishwa ku ikonte y'amafaranga mva makungu yuguruwe mu banki nkuru y'igihugu canke mu banki y'ubudandaji yemerewe gukorera mu Burundi, bigakorwa mu minsi 90 uhereye ku munsi bwashorewe. Iryo tegeko rishasha ariko ntigerekana uko amasoko mu gisata c'ubutare atangwa. Mu zindi ngingo z'iryo tegeko rishasha rigenga ubutare mu Burundi ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu kwigenekezo rya 4 uku kwezi k'umunani, kuvuga nk'ingingo ya 66 ivuga ko ugutanga uruhusha rwo gucukura ubutare ku buryo
buhanitse ico bita grande mine mu gifaransa biha leta yonyene agataka kugira umutahe muri iyo sosiyete bungana n'imiburiburi 16 kwijana hongerwa ko 5 kwijana igihe cose uruhusha rusubiye gusabwa mu kiringo cose aho hantu hazocukugwa ubutare. Aha twavuga kandi nk'ingingo y'ijana na 14 ivuga ko amakoperative yimba ubutare canke amashirahamwe agizwe n'imitahe y'abarundi gusa yashizweho hisunzwe amategeko ari yashobora kuronka uburenganzira bwo kurondera ubutare ico bita exploitation semi-mécanisée mu rurimi rw'igifaransa. Nayo ingingo y'amajana 208 y'iryo tegeko nyene ivuga ko abaronse impusha zo gucukura ubutare babwirizwa gutegura imigambi y'iterambere y'akarere gacukugwamo ubutare bafashanije n'intwaro bakanaterera ku mwaka mu migambi y'iterambere y'ako karere. Nayo ingingo y'amajana 215 ivuga ko uretse itegeko rishinga amakori mu Burundi n'ayandi matagisi ushora ubutare abwirizwa no kuriha amafaranga ajanye no kwerekana aho ubutare bwavuye bikozwe mu muco. Aha tukamenya ko ibijanye n'umuco mu bijanye n'ubutare ico bita itiye ririmwo gushika ubu ibihugu 57 mu karere ka Afrika y'ubuseruko hakaba harimwo ibihugu vya Tanzania, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'Ubuganda. Amakuru twari twabateguriye ni hano aciye arangirira. Mwakoze mwege mwese mwayakurikiranye, mwandanye mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.